Bita ingidi urabizi? Ingidi ntacyo nzi. Ibisusu basi. Ibisusu abantu babyitiranije. Ingidi si igisusu ni igitutsi. Ni igitutsi nyabaki. No hanura n'abantu ntibazoze barakivuga ingidi ni mfise hole nshaka guha umwe muri mwebwe. Mfise hole zitatu. Hariho hole ya mbere nshaka umuhungu akunda inkumi. Umuhungu w'umusambanyi. Hole igira kabiri nshaka umuhungu azokwatinga ari gisuma. Hole igira gatatu nshaka umuhungu azokwatinga ari umupfumu. Umupfumu ndavuga bajya abantu bagira ku rutaro ibintu nk'ivyo. Wowe mwizo hole zitatu ni hole wacagu. Hole je ngaho shwa kwagitinga neza. Hole owe. Neza na neza ufise igitigiri c'aba ex bangahe? Mucamake ahantu uri faiblesse umwigema ashobora kugukora kumva kabisa rezo wari ufise ziratakaye ni he kwecho bankoze isoni imbere y'abantu. Abahungu bato barakunda badada bavyibushe bibisusu wewe nawe nikomeze nuko nyine ukundi ingidi yabivuze. Okay, nk'uno mukobwa yujuje vraiment hamwe turi gutembera mu ibarabara urabona ko ndi gato hamwe turi kumwe yuzura ibarabara turi kumwe abantu bose baraba gusa baraba nanje gwati wabone nuko nyene dukunda buzuye ico tubigirura kids turugende turi mu ibarabara ko ubu uri mutoya bavuga ati ni kuzuzane aca kuzuza mukace muri babiri mukaca mwuzuzanye bikaje ibintu Hakuna mtu asiyejua Gitega. Gitega ni capital politique. Ni mji mzuri sana kama mtu ambao unapenda kutembea. Ndaziko igitego hazi. Reka kumbure singume mu Giswahili gusa ndaziko ariko atamurundi muri iki gihe ataziruri mu Giswahili. Nina imani kama umeshaona wageni wangu katika screen za Sunny Stars TV ariko imbere yuko kumbure ndabibariza kumwe na Manda bibariza reka kumbure tubanze batwidondore kugira ngo tumenye abo turi kumwe n'ivyo bakora kampere ku muboga ku mazina afise amazina menshi kameme nitwa Kisumana Charles Michael Vis nkaba ndivukira y'Ingozi gusa nkabana isanzwe mba mu gihugu ca kibanyi ca Uganda Kampala. Yes. Nawe gamusore. Okay, je nitwa Prosper Chibu canke Prosper Nduwimana. Hama nkaba mvuka muri province Makamba komine Nyanzarake. Yego. Hama kuko vyanje nkaba ariyo ndabirangurira nkaba nshimye kuza kubikora hano muri province Gitega umugwa mukuru wa politique. Yes, ntankekati twishikiye mu gisagara ca Gitega neza na neza ku mugwa mukuru wa politique. Igitega muhasanze hameze Igitega twahakunze harakaga keza kandi bana twakire neza. Avuze ati Igitega twarahakunze abana batwakiriye neza. Nivyo uravyemera ko abana babakiriye? Okay, nivyo kabisa uko ikintu yo kiri clair kiraba clair nyene. Ikintu cirabura kirirabura batwakiriye neza vraiment nta kwidoga. Bikogwa. Wakiriwe n'abana nkabangahe we? Ni benshi Igitega inoke bwa nkimare. Ni benshi kandi ndabonye bafise urukundo abahungu abakobwa abapapa abamama bose ndabonye bafise urukundo cyane. Yego. Yes, kumburi cyabazanye Igitega n'igiki imbere yuko kumbure tubandanye n'ibi. Ikintu cyatuzanye Igitega ni ikintu cy'inyigisho. Twaje kwigisha mu buryo buciye mu mareresi. Iyo tuvuze amareresi nibaze ko ari kirundi ciza. Amareresi ni filme. Mbega mumaze gukina filme zingana gute? Mbega abashaka bashaka kubabona neza na neza ukuntu mwagitinga ukuntu mukora kuri channel ya YouTube bo barondera gute? Mu camake novuga ko kugira tuze ngaho Igitega hari umuntu yiyumvira ico ciyumviro cyo kugira ngo yegeranye impano zose ati na groupe yacu yitwa impano zose. Okay, yaratoye abakinyi biyo baho gushika naho yegeranyageza ati rero iyo groupe ica iza gushingira umva kubakwa siege yayo yubakwe muri province ya Gitega. Ahanene turi Gitega uravyumva. Rero muri iyo groupe yacu nta cinema nimwe iragaragara ariko nkubo ho mudusanze twari muri location
okay twari muri location turi gutegura sinema dushobora gusohora ariko nyuma y'ivyo yagiye aregeranya umuntu uwo CEO wacu yegeranije abantu batandukanye kandi aho yagenda abakura yatuye abantu bafise impano zo gukina hari n'abandi bamaze kuba bafise amakonte yabo ari basanzwe bakina ari nka jewe hari konte nari mfise hakaba n'uyu nyene manager wanje hari konte yari afise urumva twari dusanze dukora ubuzi mu ncamake mugageza twegeranye hamwe kumva twakora atamfashanye dufise atanga uvu dufise ko twari dufise abadufata mu mugongo yahisemo kutwegeranya hamwe adufashirize hamwe kugira ngo dukore ikintu kiremeye nkanje account yanje yari yitwa Chibu Prosper ariko ubu ngiye muri impano zose aho tuzoba twauploading video zacu niyo ajya ku mugaragaro muzozibana ndavyibaza nta gasivye buri umukinyi wo muri groupe yitwa impano zose eske wowe wiyumvisemo gute ko ufise impano yo gukina film vyakuje mu gute je ko navyumvisemo kwanza nakunze abakinyi bafise nk'umukinyi nakunze gusumba n'ibindi vyose hariho nk'umukinyi aherutse kwitaba Imana bita Steven Kanumba naramukunze cyane gose no mu gukina ndamwigana urigana Steven Kanumba mu yes ushaka kuzoba nkawe nzomusumba nzomusumba nawe kumbure ni ryari wiyumvisemo kabisa ko ufise impano yo gukina film okay novuga ko mvuze ati ngo ni ryari frère no bambeshe gusa navyisanzemwo kumva yuko nagiye gusanuka nza ndi umukinyi wa film kuko kuva nkiri umwana nakunda gukina ku rusengero aho nasenga ibikino bijya bikino wasanga bategura ku rusengero aba ku minsi mikuru njasanuka nabigiyemo gusa sinema yanje ya mbere natanguye gukina muri 2008 ariko cyane bavanye n'imvo z'ishuri nongera kuja mu kazi kavyo bwite muri 2010 arona naja kwiga ibintu bitwa novuga mu Kiswahili shule ya sanaa shule ya sanaa ya uigizaji nagiye kuvyiga ndavyiga mpejeje kuvyiga muganda abona umenga amabanga ntabangikana aca namanza ndabikawushya gatoyi cyamanza nja kwishuri ho nuvuga ko maze imyaka 2 ntanguye akazi neza bwite kuva mvuye kwishuri nubwo ari amashuri make mfise humanité ndaramanje vuga ati rero nkora akazi kanje neza maze imyaka 2 ntanguye gukora neza yego yo mfise film kuvuga mfise film mbuze abacteur babiri nshaka gushira mu iyo film iyo film rero abo bacteur babiri no kuvuga mfise hole nshaka guha umwe muri mwebwe mfise hole zitatu hariho hole ya mbere nshaka umuhungu akunda inkumi umuhungu w'umusambanyi aho rigira kabiri nshaka umuhungu azokwatinga ari gisuma hori gira gatatu nshaka umuhungu azokwatinga ari umupfumu ndavuga bajya abantu bagira ku rutaro ibintu nk'ivyo uwo mwizo hore zitatu niye hore wacagura hore je ngaho shwa kwagitinga neza hore yo gukunda inkumi kame myunda yavyo hano ko afise yes appearance yo gukundana cyane nawe mwizo hore zitatu niye hewo aho no bigisuma aho no bigisuma kwere ko ndabona umenga ntikanca umuntu nkamwegeranya neza no bigisuma muriko murakurikirana Sanistas TV murazi ko twamaturi update buri mwanya tubashikira ku mpano zige zitandukanye ndatomboye abasore babiri kumbure aho ntomboreye umwe acaguye hore yoshobora gukina mwiyo film yanje nabafise je sindi umukinya wa film ndumumenyesha makuru ariko ndafise film nanditse nshaka ko abasore kumbure bankinira dusipoze ko ujya mu cameraman ari inkumi mu nteretere gato inkuri karakina film kujya wahora bikora nyene mu mpano zose ubikore ubu sishobora kubikora kubera nocenja muri mood kandi nta mwanya mfise kuja muri mood yo gukundana nk'iyo ushobora kumuzana ukavuga ati nginkumi ngaha nakukwereka ukuntu babikora kame murabona ko twegereye na hotel nk'uko iyo bita Kamusa Motel ari naho twashikiye naye kukwereka uko babikora sinzi ko ushobora kumufise hafi ukamuzana tugakina ibintu biri ku mugaragaro biboneka yakumbure uwo ndakubitse ko inkumi ifise ni nyinshi mu kanya kumbure ndaza kwirondera natomboye n'undi yavuga ati je noshobora kubigisuma uwo nta kandi kazi kanini mpava ndaguha shaka ukanure nyene ku buryo bw'uko hano bafise umuriyoni nkakubona uwo muriyoni nyimba no banawunyegeje mwisoksi anoshobora kuwukurayo utaranankubita canke utaranansopa nkawuguha
kwanza mbonye umuntu urenganye ufise amahera mbona umengo umufuko uradunduye ndashaka kuraba uko nkasubiza inyuma uko nkakuraba uko niyo ngize uku niyo nshira amaboko inyuma nkagira uku nkakuregera nkafata poster nkaumenga sinakubonye nkaca ngira uku aho ngize uku mba nahejeje ibikurikira chanda kupita kanshi. Yes, your comment is very important kuri Sanistas TV. Wowe utarakanda subscribe nibaze ko bamaze kuhakanda kuko impano zose murabona ko zifite imisore kabisa ibizi. Wowe nawe ati jewe vraiment hore y'inkumi no ishobora. Hari abantu benshi abahungu ntidukunda ibintu bimwe kubigeme. We nicaye ikintu ushobora kubona ku mwigeme kumbura ukavuga tujya mwigeme kabisa. Niyo nshika kumbura atamaye nk'utunimero twa phone. Ukunda iki kumwigeme? Cyane cyane nkunda umukobwa afise ijwi ryiza. Iyo ariko aravuga wumva ko umenga ntakanka kumenga ntagize iki akavuga nk'umurundi kazi. Ibintu bita ingidi urabizi? Ingidi ntacyo nzi. Ibisusu bazi. Ibisusu abantu babyitiranije. Ingidi si igisusu ni igitutsi. Ni igitutsi nyabaki. No hano n'abantu bazoze barakivuga ingidi n'ikindi kintu baba bavuze. Ingidi si igisusu kuko baba bavuze mu rurimi rw'igiswahili kandi cyane cyane twabwiye nubwo tutabwiye ururimi rw'igiswahili n'ururimi twumva n'ururimi dushobora kuvuga dushobora gukinamo twabayemo ibintu nk'ivyo. Sigurira rero kugira ariko baradukurikirana ntibazi basubire kuvuga ngo ujyamo dadafise ingidi gisigura iki mu rurimi rw'igiswahili? Ingidi cyane cyane iyo tugiye kuvuga tuvuze mu rurimi rw'igiswahili ni nawe ndakivuze mu kirundi wasanga asa nk'umuntu yatukanye kandi nkuko twabwiye turabarezi turabigisha twazanye impano no na cyane cyane twazanye inyigisho. Rero mu kwigisha nka twebwe twigisha abavyeyi tukigisha abana hari igihe twanka gushira isoni imbere y'abana ibintu nk'ivyo. Ariko bavuga ati ukura imvunje umutamara y'imwere kutayimweretse avuga twe kuranzibagura. Rero nshaka ko ukivuga kidudurire kati burya uvuze ingidi mu rurimi rw'ikirundi ubuvuze iki kugira ngo wundi ahora kunda ngo sheri wanje afise ingidi ntazosubire kubivuga. Iyo uvuze ingidi uvuze igitsina cy'abagore muri make. Si byiza rero kwa muvuga ngo ingidi nkuko abantu baba bitiranya ibintu n'ibindi. Ururimi utaruzi ntuzoze kurukinamo uruvuga utukana ugira iki. Banza ubaze hari abantu babizi hanyuma bakwigishe banakubwire. Niko bimeze. Gitega kumbure niho muvuze ko mugomba mushire icicaro cha group impano zose. Nigiki mwashimye mu ntara ya Gitega mukavuga ati reka kumbure dukorere ngaha mu ntara ya Gitega. Nibazi ko hariho n'aba acteur cyangwa aba actrice batari bake mwakoresheje. Okay, navuga yuko cyambere na mbere tuvuga ati gikuru cyatumye tuzi Gitega nuko CEO wacu niko yavyiyumviye. Ico cyumvire kimaze kumuzamwo ntacyo dufise cyo guharira. Ni wazi impamvu yadushiza wanatsinda mbere wanatsinda mbere nuko bavuga wanashima sawa ni hatari makamba ni hatari nyanza rake ni kibazo. Okay, hari ikintu bita ati vision, hari ikintu yabonye nyene cyatumye atubwira ati ntiyaturungitse Ngozi, ntiyaturungitse Mwaro, ntiyaturungitse Bujumbura no kuri Kapitale avyumva aturunga iki Gitega ku Kapitale politique bisigura ko afise impamvu. Rero nanje bamaze kubona bambwiye ati genda hajya kuko niyemera je suis capable, ndiyemera kuco nkora, ndiyemera kunyigisho naronse, ndiyemera kunyigisho ntanga ngize ati Gitega niyo nashikayo nzokora ikintu cyambere gusa Burundi bwose buzomenye ko Igitega hari yo tara. Ndabwiye ikintu grand frère, urashobora kuba ushobora gukina umupira ariko wewe nyene ntubimenye ko ubishobora. Ati gute iyo utararonka umu entraîneur babituma entraîneur mwiza ushobora kuba ugapfa impano yawe itagaragaye. Mugabo rose umu entraîneur mwiza ukabicamamara. Ndizeje igihugu cy'u Burundi, ndizeje abanyagitega, ndizeje zina mu Burundi wese ko icyo ngiye gukora, icyo impano zose tugiye gukora kizoba ari ikintu ceranda, ikintu gisenge, ikintu gikomeye cyane. Iyo muri ko muratinga je mpora mbona umuhungu n'umukobwa mukaryama swate mugakina nk'abasheri mukaryama kumbure izo hejuru mwazikuye mbe muri ko mukina ibintu nkabijya nto bishika kabisa ukabishaka. Ni ikintu kitabaho mu buzima kubera twe dukina ibiturimo ntidukina ivyo tubwiwe cyane tuyumviriye. No
hajya tuba turiko turakina ni gake bishobora gushika ukanabishaka ariko rimwe birashika oya ni gake je ntibiranshikira nuwahe mukinyi wa film w'umurundi kuko turi mu Burundi nanje shaka gukuza impano z'u Burundi nuwahe mukinyi wa film w'umurundi kumbure uvuga ati umukinyi kabisa arabizi kuko twese turamenyesha makuru nagenda shaka kuvuga ati journaliste kanaka arabizi nawe ni wahe mukinyi w'amareresi mu Burundi uvuga ati ujya mukinyi vraiment arabizi okay simbesha mvugisha ukuri kandi ahari ukuri je ndakora siko benshi ndabazi na benshi n'abagenzi okay mu Burundi hari abacteurs batatu je mvuga ati abaye barashoboye nibisikura ko mvuga ati ngo barashoboye ngo bararenze cyane ariko barashoboye premièrement ni jewe ngaha uwa kabiri ni manager wanje uwa gatatu turamuzi nifurije abazora aba sinema yacu kuzocabona uwa gatatu ariko mugenza we yavuze ati je ndakunda Steven Kanumba kandi nivyo kuko nta muntu numwe atagira uwo yipreferako je nashaka kumbwira umuntu kabisa uvuga ati je kabisa umuntu nakuze ndamubona canke wone inspire ndabona ati naka kabisa naka ndabona bigenda abikora neza ni nkani mu gihugu cy'u Burundi hariho amugaza mapara ngo bonda babonye ngo hari vya hatari ngurumva ngo nifuza kuba nkabo habo je nifuza kubarenga kuko kuko bivanye na taranje fise unimaze kuraba akazi kanje nanaho bihuriye urabona ko ndanabarenga nabasumva gusyo bansumvye abo niko batanguye babikoze umwanya muremure avyo okay nk'abakora neza mu Burundi hariho Tambweremi hariho Fanny Lavin ngirwa muzi Fanny Lavin hariho uyu Asan Mugisha okay abo baragerageza gukora okay gatoyi tugiye muri comedy hariho Mutima hariho Kigingi avyumva abo nabasani bakora vraiment mu Burundi okay na Gasore nubwo atari vya grave cyane abo barakora cyane vraiment barakora aho bashitsa barahashitsa avyumva ego ariko ndafise novuga ati vraiment uye ndifuza kuba nkawe nifuza kuva nkikura umuntu nakura ndaba so Murundi vraiment ni Sharukan umuhindi ujya mvuga ati mu buzima bwanjye avuga ati one day ndifuza umunsi umwe gusa nzokina filme nyene ubwiwe avuga ati amnyibwira ati wakinye wanashima mbenda afise mu mutima ati nifuza umunsi umwe kuzotwara awards nayihabwe mu ntoki na Sharukan abari bazoyima mu ntoki kandi uwo munsi uzogera ni giki kintu wungutse kuva aho utangiye gukina film ikintu nungutse kuva aho ntangiye gukina filme nungutse abagenzi benshi nongeye amenyekana hirya no hino ku isi nk'umukinyi ikintu twe dushira imbere icyambere nuko wanza ukamenya gukina kabiri ukamenyekana gatatu niho tujya kurondera iki amahera kandi benshi ntidukina ngo nuko dukeneye amahera benshi dukina kugira tugira iki tumenyekanishe impano zacu no kumenyekana ibintu nk'ivyo ni giki wasaba leta cyangwa abajeje intwaro na cyane muri umwuga wanyu wo gukina film ni giki mwabasaba kugira ngo kumbure umukinyi wa film wonga mu Burundi tuzomubone agira mu modokari igugwa miliyoni 100 kujya ko mu bindi bihugu duhora tubibona ni giki wasaba okay premièrement icyo no saba igihugu cy'u Burundi nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi yodufasha nuko bo dufasha bakayaga nabo bantu bafise mitandao ya Econete reo limitere mengari smart amene yindi bakagerageza kugabanya ikintu bitwa bouquet bagafata niburi umuntu aguze amanite y'igihumbi bagakora za desa ngo nguguze desa ngo umunsi wose ngo Facebook WhatsApp jamais bakabikura avyo bagafata umuntu agura ikarata y'igihumbi agura amanite y'igihumbi akoreshe na YouTube aho tugwira sahanda barundi tugwira hajya tudafise abadukurikirana cyane kuri YouTube nk'akarorero ugiye gusaba collabo umusani wo mu Rwanda umutanzania umunigeria icyaraba cyambere atangwa kuraba account yawe ya YouTube imeze gute asanze account yawe ya YouTube ukiri munsi y'ibihumbi 5 cyangwa ibihumbi 10 cyangwa ibihumbi 100 paraporo yiyiwe acisha kugira sekindi
akubwira ati you are so young, ntibikwiye. Wanashima mbere ukina no kumusumbya mugabo ukazamva ati aravye gusa channel yawe nta minda araba, aravye channel yawe uzawumva wapi. Ntibikunda rero, badufashe bagabanye, badufashe umuntu agiye kuri Facebook direct agira kono kuri YouTube aho tuzovyuka. Ikindi batuzane droit d'auteur, akana kazi gukina rero amareresi nakazi benshi ibihugu bibanyi birabatunze. Hari abantu atakandi kazi bakora bakina amareresi. Okay, nk'ubu uye turatahura yuko umukuru w'igihugu yavuze ati dukore, uravyumva, leta nkozi ibi turi gukora nakazi. Kuko n'umunsi nkakina filme mfise umuryango, nk'akarorero mfise nk'umuryango, ndagiye gukina filme yanje, hariho droit d'auteur iragurishijwe, ndose umuriyoni, umuryango wanje uraruriye, umwana wanje azokwiga. Rero babifate nk'ibintu bifise nk'akazi nk'ubundi buzi. Nk'akarorero Tanzania bagiye gusanuka ibintu vy'umuziki hamwe n'amafilme amareresi vyinjiza 20% y'amafaranga yinjira mu kigega cy'igihugu. Ndavyumva, imagine 20% yinjira mu kigega cy'igihugu, amahera menshi. Okay, natwe bodufasha, ikindi bongera kudufasha, bakadufasha aya mafilme yinjira ava hanze y'igihugu akazibigwa. Nk'akarorero ushobora gusanga nk'akarorero abantu bakotesha amafilme ugasanga 99% kwanza 100% n'amafilme ava hanze y'igihugu. C'est quoi ça? N'amafilme ava hanze y'igihugu. Natwe tuzotera imbere gute? Usanga uwinjiye nk'akaronka bajya baberekana amafilme bafisha ku bukumbi bw'ama video ugasanga 100% nta filme y'umurundi n'umwe irimwo. Okay? None umva twotera imbere gute, twogenda gute? Bisikwa ko n'abanyagihugu ntibadushigikira. Ntibadushigikira gute? Leta nuko yofata igashiramo ingufu, ikadufata mu mugongo, ikabona ko natwe dukora ubundi buzi. Abo bantu baza kugurisha filme zabo ngaha mu gihugu cy'u Burundi, twe kubera iki babugurura imiryango, natwe tubugarire, natwe tugurisha. Kuko nk'akarorero bo kugara filme ziva nk'akarorero ziva izo z'abazungu akabaho limite, bakavuga tubinje mu bukumuntu ze mu iduka ry'amafi badanaza amafilme basanzeho z'abarundi 40 basange z'abarundi habemo z'abarundi 40 niburi z'abanyamahanga 60. Frere, aho twotera imbere, mugabo bitaruko turacari inyuma. Ni giki kintu kumbure mwishimira mu mpano zose mu mugwi wanyu, mbiga nk'abantu bari mu bihugu ndavuga nka Tanzania, mu Uganda canke mu bindi bihugu, barashobora kuraba filme zanyu bakazitahukirwa vyoroshe? Ya cyane gose, nkuko nakubwiye, rishobora kuba ari n'irya mbere nshobora gukina mu Kirundi. Filme zanje zose sinigeze nkina mu Kirundi, mugabo nk'abantu baba basanzwe bankurikirana bazonkurikirana, rimwe na rimwe dushobora kuyitranslatinga ikaja mu rurimi bashobora kumva, twakiye mu Kirundi ikandikwa mu Cyongereza kugira bashobore kuyumva. Forwards baguma ari kwa kundi nyene baguma bankurikirana kuko baba basanzwe banze. Ya abishitse iyo muri ko murakina n'umudada, sheri wawe akabona kumbure kujya kuntu zurafata foto uri kurakinisha umusoma ugirane, ntibihora bibabaza uwo mukundanye kumbura akabifata ko ari vya se? Birashobora kumubabaza kandi bibaho. Gusa benshi iyo umuntu mukundanye akamenya akazi kiwawe uramusigura ukamubwira ati okay bimeze ukuntu, umuntu ashobora no kuzanana akaraba nawe nyene byanashika ukamuhasina agakina n'umugenzi akamusoma akabona ibijya bikorwa dukora ko ari bisanzwe. Neza na neza ufise igitigiri cy'aba ex bangahe? Mucamake nta mu ex mfise. Bishitse umu ex wawe kumva kundana ari mu rukundo rudasanzwe n'umujama wawe, ni giki wo kwibaza? Nta kimwe no kwibaza. Nka twebwe abasani umuntu umuhebanya umuhebanya. Niko bimeze. Ni giki ukunda ko sheri wawe iyo muri kumwe agukorera ukumva nawe wishimye? Nkunda gumahoze. Ahantu uri faiblesse umwigema ashobora kugukora kumva kabisa rezo wari ufise ziratakaye ni he? Iyo ni banga nashobora kumena. Kwecho bangozi isoni imbere y'abantu. Ndiko ndactinga nk'umukinnyi gacabigira urumva ko ibaje warigoye. Iyo ni banga.
Kumbure reka tubashimire tunabibutsa gukora kuri subscribe canke s'abonner mu rurimi rw'igifaransa, ariko tunasaba abatumire bacu ko bo kwibutsa abariko baradukurikirana page yabo canke imbuga bakoresha, hari YouTube, hari Facebook, hari Twitter, nizahe mbuga mukoresha kugira ngo kumbure ko baradukurikirana abandanye baba subscribinga, babaha n'ama like, tutibagiye aba partage. Kuri YouTube babita gute, kuri Facebook gute, canke Twitter mukoresha izina ryahe kugira ngo bazoba following vyo? Imbuga dukoresha cyane cyane kuri Facebook, kuri YouTube na ubwe tufise channel nyinshi dushizemo iyi Impano TV, twari dusanzwe dufise ntuze nyiyo bita United Group, ayugiye murasanga ni naho hari filme ya mbere natangiye gukina kandi nkunda nayikinye mu rurimi rw'Igiswahili, nayikinye mu gihugu cy'amahanga. Ugiye no kuri East Africa Brotherhood Company, na kuri YouTube uzonsangako ibintu nk'ivyo. Facebook banyita Amin Miki Elvis. Ase nibagiye kubaza mugenzi wanje, baravuga ati abahungu bato barakunda badada bavyibushe bibisusu. Wowe nawe ni kumeze? Nuko nyine Kundi ingiri yabivuze. Okay, nkunda umukobwa yujuje vraiment, hamwe turi gutembera mu ibarabara, urabona ko ndi gato hamwe turi kumwe, yuzuri barabara turi kumwe, abantu bose baraba gusa baraba nanje gwati wabonye. Nuko nyene dukunda buzuye, ico tubigira urakizi, turugende turi mu ibarabara ko uri mutoyi, bavuga ati ni kuzuzanya, aca kuzuza mukace muri babiri mukaca mwuzuzanya bikaje ibintu. Yes, reka tugushimire wewe wadukurikiranye kuva turi beginning y'ikiganiro kugeza ubu turi ku musozo wacu. Reka ndakwibutse ko ari televiziyo online iri mu gisagara ca Gitega, neza na neza muri capitale politique. Kumbure ucusimbira kuri YouTube ukandika Impano zose, icambere tuba dukeneye bahe subscribe, nta kindi kintu n'amafaranga bagusavye atari uko gusa uba fyondera subscribe tibagiye ku gakengeri kugira ngo bashize ko episode canke igikogwa kanaka ubu wa mbere kukibona. Reka nakubwira ati ciao ciao, yali Enipro kuva muri Sunny Stars TV. Sunny Stars.